Mwaramutse hano mfise video y'iyindi Imbonerakure yarakaye sinzi video ariko aravuga kubera ko abarundi turakaye cyane men musagashavu kenshi cyane mu vy'ukuri Uburundi rakwiye therapy yamfete utonka umva abasagashavu kabinjiyemo kumva kabisa ku kintu banari mvuze ko nyudafite umutekano utakaza ikindi mbuhari ibihugu vyose hari ibintu bavuga ko bibi n'ibihugu bizima ugiye kora UK, France, England, Australia usanga abanyagihugu bari ko ari dodomba bavuga nabi ntabwo bakurakara ntabwo ari we navuze igihugu en principe ikumpamvu runaka mpanda gusigurira ariko reka mumvirize akagashavu pe ku bintu numva umenga nta kintu anyagiriza jewe reka twumve uyu muhizi byavuga nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira none nk'iyuvuze ngo mu Burundi ngo nta mahoro nta mutekano vraiment uri muri Amerika twebwe umutekano ari wose ikintu wotanga cy'akarorero cyo vuga ngo nta mutekano hari mu Burundi ni giki wari gutuma uvuga n'ibindi bitoro mbwa ntuvuge ngo amahoro n'umutekano. Okay. Ubu mu Burundi rugora ruragenda ijoro ryose rugora ruragirana umutekano n'ijana kwijana n'amahoro n'ijana kwijana mu bihugu byo mu karere bifise amahoro n'umutekano Burundi buzamo duheruka intambara ryari duheruka ibibazo bijanye n'umutekano ryari. Okay, ngo mu karere kose nubwo mu mutekano I don't think so sindumva abantu bapfa mu Burundi muri za Tanzania bagwa mu nzuzi wumvise Imbonerakure ngo zisha ahantu ngaha muri Kabezi hari ejo bundi nakoze video umuntu ari muri security ya ombudsman cyangwa ombudswoman umusirikare yishe umuntu mu kabari abantu bapfunze bazira ubusa rega burya amahoro n'umutekano si nko gusa umuntu mupfungiye famille kandi atakintu yakoze iyo ni igihugu cy'intambara hari igihugu bafunga umuntu komusa akamara umwaka adamucira urubanza ngo akamubaho n'umutekano ivyo nta mahoro n'umutekano biba birimwo. No, come on dude. Nta mahoro n'umutekano bihari mu Burundi ndaja kubikwereka none twahashika reka komeza mavuga ko mu karere amwe muri ako kare wagarukije wafashe Buvira na Bujumbura gusa komere ko ngumesha umutekano ngo nabwo umushuri utekano Rwanda let's face it. Bo muri Tanzania abanyatanzania bafite umutekano n'amatanzania mbaye ko ico kihorera mbo harabaye induru muri amatora mugabo still buguma ihagaze neza. Uganda ego nivyo mu Uganda Bobby Wine baramuje ko yitoza neza ishaje ko comprend mugabo umutekano mu Uganda ntabwo ngana uri mu Burundi Kenya niko kuko kamona ko kare vuga nakaye. Puis ndakubaze Uburundi bufise impunzi mu Rwanda Uburundi bufise impunzi muri Tanzania Uburundi bufise impunzi muri Kenya muri Uganda hari kindi gihugu uzi gifise impunzi mu Burundi usibye Kongo yiwanyu hari impunzi Tanzania muraziza zihunga hari impunzi y'Abanyarwanda banaze zihungira Burundi hari impunzi z'aba sepaza abaganda bona bariko baza amase baza mu Burundi. No, come on reka twumve kandi duheruka umutekano muke muri 2015 niho tuheruka mutarava ngaha mu gihugu gihe mwari ko murateza akajagari ngaha mu gihugu niho tuheruka twe nani nta n'uwundi munsi ubu abantu barara baragenda ijoro ryose bukarinda buca nta kintu nubwo rero ufise urumva iyo nzigo kweri ngo twebwe d'abord jewe ndi jenyine okay nta muhari ndimwo nta mugambwe ndimwo nta groupe ndimwo nta mvuga ko ndi loup solitaire canke lone wolf kuvuga ngo muhebwe ngo muvyonga akarere mu 2015 nanicaye hanyene nta nduru nziziwanyu njewe njamwo hazi imyaka 30 hafi mvuye muri icyo gihugu cyanyu ivyo kunyagiza vya 2015 ntazi niyo bija niyo bita umutwe kandi kwanza ari mwebwe mwana rusomboye ivyo birabaraba ni mugende munekane ivya 2015 ntavyo ndimo mwamva kuri kurabinyagiriza negashavu kenshi okay reka dukomeze. Uvuze yuko mu Burundi atamahoro atamutekano bica byumvikana wewe kw'igihugu amakuru yo mu gihugu utayumva niyo tumuvuga ivy'ibitoro nivyo benshi muhagararako muga ntuvuge ngo amahoro n'umutekano nambuze igihugu gifise amahoro n'umutekano Burundi buza mu bwa mbere.
Okay, Burundi buza mu bwambe mu byo mahoro n'umutekano. Come on. Okay, reka turabe kuri internet. Icambere mugabo ivyo vy'igitoro uvuga bo igitoro cyo kirabaraba je gitoro cyo nyonje nagifise nta gitoro mbuze ivyo nivyo wanyu. Mugabo Burundi buza mu bwambe. Reka turabe nje kuri Google ngire safety level Burundi. Safety level Burundi. Qu'est-ce que nous avons? Site ya mbere ivuga ngo iyo muri janvier violent crime is widespread in this country. Urabona iyi ni website imwe ya Australia. Bo manutse hirya urabona UK safe security crime rate in Bujumbura is high. Iyi ni UK. Canada travel advice incident of mugging and the gun and the kid knife point purse snatching and the pickpocketing. Urabona ko nayo inavuga ko iri high. US government reka iyi ni kunze benshi bakunda gukoresha bari ko bararondera ntuze safety mugabe gira level 3 iri hafi yo mu ntambara level 3 reconsider traveling uvuga ngo nta yugo na kimwe kiri hejuru y'u Burundi ivyo bivanye level 3 kandi biri muri level 1 level reka dufate kumbura usubiye inyuma gana kureka ko ari bifise level 1 ugiye nka sepa Singapore nimba ne kumbura nimere kuri level 1 wanashaka Singapore uza gusanga kiri kuri level 1. Okay, anyway kibera ko kiri kuri level 1 Burundi buri kuri level 4 no kuvuga Burundi nta safety ihari reho genda wiyararaza ngo buri hejuru y'ibindi bihugu nta Burundi buri hejuru y'ibindi bihugu bwana Burundi buri mu bihugu deja igihugu uvuze ijambo cyo ngo barakumesa ninka jewe nk'ubu nta kintu ndakora nta muntu ndica nje mu Burundi ntibanshikiza no mu bucamanza banshikija ubiye mu Rusizi canke mu Mpimba. Ico gihugu kumuha n'umutekano wa mugabo we wabaye wewe wabaye hehe wasanze Uburundi arico gihugu cyamara gifite umutekano umaze kuja mu bihugu bingaje bimbwire ibihugu maje kujamo niba utagiye muri Afghanistan niba utashaka kuvuga Iraq umbwire ibindi bihugu wagiyemo kiretse ibyo bibiri ugasanga birusha umutekano n'u Burundi. Come on vuga ibindi bintu uko buntu mu umutekano kumburugeranije na cagihe mu ariko murarasa hirya no hino muyoboka ko najya kwanza mu matezo nduru nivyo muvuga ngo ubundi ngo harimo intambara nizo ntambara nimwe mwagena marasagura hirya no hino sinzi ko ndavuga koze marasagura na mugabo mwajya mwibagira kwiyo ntambara nama mwayitera mwarimwo. Okay mugabo antuka usubiza inyuma Uburundi mu bihugu biri safe bifise safe na security kiri mu vyo hasi very low. Abantu benshi they are advised kutaja mu Burundi ivyo nabikubwira jewe mu mwaka nk'imyaka 2 heze nakorera company y'abanyamerika yarafise siège muri Kenya twari dufise aba clients muri Kenya muri Uganda muri West Africa mu bihugu byo muri Asia hari umukiriya umwe mu Burundi ndamuvuga mugabo bari baratubujije ati ntazoge nta muntu akonyuze kugura mu Burundi mu bintu gutwaragenda tugakorerayo bavuga ahubwo baratwankuraje ati genda mu bihugu murabe ibi logiciel mukoresha ukuntu bayikoresha. Naragiye za Philippines mumva ndahavuga naragiye Katumando muri Nepal naragiye muri Kenya bose nashobora kuja muri West Africa mugabo abantu ko yaje nafise famille abantu babajene baratembera hose mugabo n'aba Kenyans bayikorera batanga tech support kuri telefone cyarazira ko baja i Burundi kubera abanyamerika bavuga ati bon ubu ntiburi safe nta bantu b'abakozi bacu turungikayo. Dude niba wubera icenda juru ukabona ujya amateko karyama n'ibiki ukiri Imbonerakure bakakubaha ndakwibutse yuko na Shabani nawe nyene numvise okay kumva byose umutekano mugabo numvise ko nyambari Muyinga Gasogwe se Paradiso King Umurundi Freedom ko nanye bishe umuntu wari kwapfa ubutare ayo samahoro uwo sumutekano. Okay je bintu byo kujya umuntu byo kugira ntavyo njamo mugabo kandi iyo nzigufise aho gashavu ufise urondere umuterapiste akakuvanemwo mukene kuva muri iyo nzigo nikibinjo bituma yamfite mukore bibi mwica abantu menga muri ko muyica inzazi musanze umuntu muzima kwica uwundi muntu kenshi na kenshi abantu bagwaye mu mitwe no bica abantu komusa sino no kuraba ko ivyo muri ko muragira amfete biriko birafasha Uburundi bikafasha mwebwe mwaho gashavu ufise numva uri kuravuga ku muntu w'umusivile ndiko ndivugira kuri internet nta muntu uvuga ngo genda muje mwibarabara nta muntu uvuga ngo genda mukure umukuru wanyu nta muntu uvuga ngo ufite ibigwanisho je kuzo ndakuvuga ndiko ndavuga
semerera iyo mbonye bitagenda neza sinva kugashavuye ugavanye pe umwana wa mama ntacyo dupfa genda ukore ube intungane hanyuma abasemera utureke dusemere ndakumenyesha ko no mu bihugu nabwiye mu safety tweza ko mu safety usanga abantu bari kwarasemera iyo baye incident iyo baye incident abantu bari ko barasemera mu bihugu byose bisanzwe basemerera kubera incident zabaye ziri tolerable even umuntu umwe iyo apfuye it's one person too many iyo apfuye atagomba gupfa. Tanga ngo Burundi ngo buri ngo mu byanyuma ibyo nibiharuro vya kera turiko turavuga ku bintu tugezemwo biharuro vya kera vyerekana ngo Burundi ngo buri mu byanyuma ibyo nibiharuro vya kera cyane. Dude nakweretse ntuze screenshot muri rya video vyari biharuro vyejo bundi vyo muri ku kwezi ni vya kera koma. Ivyo navyo twibitsiga wumva n'amakuru atangwa n'abantu bari hanze nkuko nyene bajeje guceroza igihugu muga nta kiziga wokwerekana ikiziga urumva n'uwapfuye ariwe n'ibikoko mu mwitango yishwe na ingorongo n'ubutegetsi umutoye umuntu yapfuye urumva nta Dude uramenya ko je ndi umurundi navukiye Burundi mfise imyaka navuye mu mfise imyaka 20 irenga so abo bantu bapfa abantu bapfungwa benshi bamwe tuba tuzi na nyene bene wacu hanyuma ibindi bica ku radio nayo Burundi tukavyumva so stop that. Igihugu kitabamwe ikiziga mubanzo kamenya ati mbeki ikiziga cyabonetse ku buhe buryo muga ntuce wagiriza ngo ni leta ngo yica abantu ngo kubera umutekano muke abatanga makuru y'umutekano muke n'abantu bahunze muri 2015 bajeje gucoza mugaba ayo makuru ntabariyo Mboyo 2015 sinzi ico mwapfuye nayo Jesse n'ubigita umugomo yivuganga none imbere ya 2015 n'abantu bapfuye Safisha hari muri 2015 nuzi ko Safisha yapfuye abantu benshi nabo bishwe nande ko 2015 itari bwabeho aho hari kera aho mutabarungika yo gukorera mu Burundi hari kera ibiharuro vya kera canke ibibazo vyaciye kera ntimugume muvyiyumvira ngo ni Burundi buri ubu Burundi bwaraye butowe nk'igihugu perezida w'u Burundi kurongora Union Africaine. Bo ntabwo hari kera bye nakubwiye nubu niko bikiri nta muntu iyo company yacu bo ntabwo nkikora mugo nta muntu ushobora kuruka mu Burundi et puis encore une fois nakweretse ama resultat nakweretse ugiye kuri YouTube pita kuri internet ukaraba ama gouvernement yose yo muri West atanga warning Burundi buri kuri level 3 ntabwo ari vya kera ni vy'ubu vuba cyane. Nde kugira perezida w'igihugu cy'u Burundi muvuga ko aricyo cyanyuma kitarimo amahoro n'umutekano kugira bakizere gitware perezida wacu atware Union Africaine uzibarabi biki bisungije kugira bamugomwe bamutore kugira ngo abe atware Union Africaine. Bon d'abord sinavuze ko ari cyanyuma peno wambeshe harimo ibindi bihugu biri more unsecure icura kimbeshe ko nabona ko ari cyanyuma ibintu by'umutekano arivyo ari cyanyuma nyambari mu butunzi n'ibikisi no bimenya mugabo mu mutekano no ntabwo navuze ko ari cyanyuma mugabo umutekano it can be better ibihugu byose bitera bigambe birondera ku improvinga nto bavugira ngo n'ubundi gusa n'ibihugu byo hanze usanga muri UK muri France muri United States muri Australia muri New Zealand ibihugu byose nibihagaze neza baguma domba yuko on peut toujours mieux faire. Mbo sino kugira ntuze mu oyiwa igarore igumisirikira ni kintu symbolique bonakoze video ndene cyane ko ubwenge bwishi ugenda bitohoze igenero symbolique isirikira par région na Idi Amin dadayize kuba gitwara nticyasigura ko yari mu president mwiza so forget about that. Ibihugu biri muri Afrika nibingana gute kubera iki bagomwe igihugu cy'u Burundi kugira bafate president wacu abari warongora Union Africaine bo encore nakwishimva kuri low IQ ijya ntabwo bagoma president w'u Burundi ijya ni siege igumisirikira igira muri rotational ba president bose banyura ko sindugita muri kuravuga ngo bagoma mu Burundi I don't know ndi wenda maze kumva amakuru menshi yahabwa na ba Pacifique bamwe bahunga muri 2015 ajya makuru bacisha ko na bijya biziga bacisha ko byo muri 2015 gihe hari migumuko nivyo umucisha kukavuga ngo abanyagihugu baguma bapfa sivyo uko sukuri
Okay, reka tugumize ngaho. Abantu numva ko wemeza ko bapfuye muri 2015. Muri 2015 bishwe nande ababishe baraciye urumanza canke bo bari banyagufa. Ubona ko 2015 hari kera harabaye ubutungane bwabo bishwe muri 2015. Komeye ko muri 2015 habaye ibiziga nta kuntu mu dutorza mukamenya babishe hanyuma abantu babishe bagahanwa. Canke 2015 ni tufar muri histoire. Urazi ko abantu bake bakwikina ku byaha byakoze muri deuxième guerre mondiale 2015 gwaza ko ari kera cyane. So okay, komeza izo confession tubwire neza 2015 bugeneho ibiziga biheruka kuboneka. Reka tugerezaho. Mvuga ngo ivy'ibiziga ngo mu Burundi baguma batora ibiziga vraiment. Uri umurundi w'umupatriote uzi yuko avukiye mu Burundi ukahatora uzoke. Ivyo bintu vraiment biteye isoni. Uri umurundi biteye isoni. Bica bimbabaza. None abantu bagwanye bagapfa ubutare bariko bagwana. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Okay, iyo uvuze ijambo patriote keshi na keshi nabona kuri low IQ individual uri wa muntu gumurepeta amajambo abantu bandi bavuze patriote wo koza ngo gidefinise ni uvuga ico gisigura ni jambo ntakunze kumva nagyumva na mu Barundi no mu right wingers muri United States uri muri France, Belgique, Norway, Japan, Korea, New Zealand, Australia nta muntu bareka avuga ngo jambo ngo patriote iyo yerekana umuntu afite low IQ azarepeta amajambo biva ku mastade sino aho nataye uruzogi uragenda rutore urugumye je hano taruzogi ntaho nzi ntago nezwe ni nkaho natayamenye ya mbere sinzi aho nayataye nta nayo nezwe ko sinduvuga itumuzana ivy'inzogi nivyo patriotisme umuntu yari kuvuga ukuri akavuga uko kuri hanyuma iyo yavukiye niyo yataye uruzogi sana pas d'influence ingene yumvira mu mutwe wiwe so ico doesn't make any sense. Mvuga ngo ivy'ibiziga ngo mu Burundi baguma batora ibiziga vraiment. Uri umurundi w'umupatriote uzi yuko avukiye mu None ivyo vy'imuyinga abantu bafatanye bakagwana bapfa ubutare bakicana bisigura ko atamahoro ari mu gihugu. Muri Amerika ho nabicana bagwanye. Umuntu ashwanye n'uwundi akamutora imbugita akamucumita bagwaniye iyo mu mwonga bica vyitwa ko ari igihugu kibutsemo amahoro. Okay, ivy'ubutare nakoze video ivyo byo kugwanira ubutare ni ibintu byo muri jungle nyene nk'ivyona muri Congo donc Afrika mwagize jungle ibihugu byose bifise amaresources naturelles arabakiza urona ko abantu bacu bigwaje gupagasa mu barabo kwereka base amaresources naturelles za Australia zikijwe n'ubutare buri muri za Western Australia n'ibindi bihugu bitari bike mugabo muri Afrika mugwa mu bijyaniramo mu Burundi mugwa mu bijyaniramo ivyo kurasana muyinga ivyo sinzi ko vita amahoro abantu bari kurasana bafu ubutare ejo ntahuza aho uzogarukira tiko tuzibira hanfete kugira ngo iyo ngwano ntibe widespread ko ubutare twasanze ngo buri mu gihugu cyose umva ko muyinga vyatanguye ikanze no vyashikayo hanyuma Ngozi Kirundo Cankuzo je ne sais pas urumva ko induru zishobora kuvuga mu butare cyo tuma turiko turasemera induru ibara ritararwa sino muri Amerika sinzi biberayo mugabo muri Amerika naho nyene iyo habaye crime abantu baravuza induru muri Amerika bisagara biri mu crime naho nyene tufata ko ari nka atamutekano hari ibicemwe bya Chicago, Baltimore, Oakland nigeze kuja bambuza no konja muri ico gisagara donc ivyo uri kuvuga iyo ahantu abantu bariko barapfa peu importe ko bapfuye aho hantu uvuga ko atamahoro n'umutekano wicwa n'imbugita wicwa n'umupanga wicwa n'inkoho bagutamuruzi iyo wishwe aho hantu ntuvuga ngo hari umutekano sinzi we kuvuga ko ari imvu nziza n'imvumbi ko umuntu acumiswe imbugita wo kivuga ngo hano umutekano n'ijya nawe kandi byama biba buri munsi buri kumurasi buri munsi mugabo enough ko umuntu yo semerera mbega ho ko nk'akarorero ujya mu sirikare twumvise cungera ambuza woman yishe umuntu wo muhinyuza wori kuvuga yamakuru abantu vuga ko ubihinyuza gikuno kubihinyuza yava peu importe abarundi ko mubihishira kuko ari muri ko murabica mutenye intahe ababibona bandi ne baboroga ubandurwa ne babandurugi so iyo nkura makuru dazine mata ikihambaye eske ibyo bintu wo bihinyuza utinaka niyapfuye bimbwire bajya abantu bavuga ko bapfuye banyurujwe harabusanga batapfuye harusanga batanyurujwe woza kuba kwaza woberekana si ubu igihugu ni Paradiso ayo makuru mwumva muri Amerika mubwirwa n'abantu basize batobye muri 2015 bagaca bahunga ayo siyo ukeneye kumenya amakuru yimbitse ku gihugu cy'u Burundi urabira mu karere ivyo kirwo kirakora karaba ingene bakizigira perezida karongora Union Africaine
Okay, vijana africaine oswe ku niveau atunda kwandika ndavuga kuri low IQ kuko nta information ufise. Bo ico no kubwira nuko je amakuru ntabwo tuyakura muri abo bantu mwagwanye muri 2015 vya 2015 nkaje nta nico bindaba ko bon ndazi ko ibara ryaguye ndazi ko nkuru zatagomba kwitoza mais peu importe. Amakuru nabwiye umva ndi wa muntu ntazi Burundi je Burundi namuvukimo ndabuzi nize ku mashuri ya secondaire atari make primaire imwe naratembereye narabanye n'abandi batari bake ibintu ba mu Burundi ndabizi neza nkuko nabubwiye bamwe muri abo turiko turasemerera n'inshuti n'abagenzi abantu bakenye n'inshuti n'abagenzi abantu bahohoterwa bamwe n'inshuti n'abagenzi ntabwo ari inkuru y'imbarerano iyi ni first hand news singuru ngo navyumvise aya ndacyo kubwira amazina naka bameze uko bagenze uko bapfuye uko no bakubwira mbaje amazina I don't know na do it ya mugabo je mvuga from experience dude nabwo ndi mwe hagiye kubera mu mva makuru ku maradiyo mukumvira ivyo babwiye ku mastade muze ngo no twese niko turonka information no bamwe turonka information y'imvaho tukayitohoza ahandi naho bari first hand erega nkuko nabikubwiye iyo upfunze umuntu iyo wishe umuntu iyo bahohoteye umuntu abantu mva kinye baboroga abo bose ni bene wacu amakuru adushikira mu ma telefone mu ma email those are families dude those are families. Okay, those people are our families. Okay, those are our families. Nacho tumakesha nagesha ubona umuntu avuga no Umujinya. Those are our families. Okay, ntabwo ari abantu ba strangers. Ntabwo ndi ndavuga kuri Russia, China, Japan, America, mvuga mu Burundi kubera those are our families. Okay, abo bantu ni bene wacu nagenda bikumenyesha. Nibo bazo yuko iyi ari exercise academic, it's not, it's an emotional exercise. Okay, abo bantu ndakubwira ni bene wacu nagenda bigusubiramo abo bantu bafase bene wabo ngaho mu Burundi ntabwo ari abantu b'impene b'intama abanyamahanga. No, you must be sensitive no kuntu kumera nk'ubu ufite umutima. Don't be a heartless thug. Okay, kugira rero barinde barobanura batore perezida w'u Burundi kugira bari warongora karere Union Africaine alirongore umurongozi mwiza nuko batorera akarorero ku gihugu kiwe bakaraba n'ivyo kiriko kiramara n'ivyo kigeze ko n'ivyo kiriko kirakora yayo rero n'amakuru utazi Afe kuri waheje ko nakira ko ni low IQ kandi discussion cyatugeza ngaho nta sinza kukwishura ndikunda ta umwanya uri umuntu ufite low IQ ntabwo Union Africaine ntabwo ari umurongozi ni siège iri ntabwo ari executive chair mugendo bitohoza ingene Union Africaine ikora iyo siège igumorotatinga na Idi Amin Dada tuzi yari mu criminal ya musanginere yarayirongoye icyo kibanza yaragifashe na Depuis ntituramona ko yakoze umuntu mushimara uko ahije iyo manda peut-être nubwo yoba ari gikogwa ntiturabona ivyo yatanguye igumorotatinga agenda bitohoza ndanga gutakaza muri abantu babalo akyo nk'abamfete. Okay, reka ndakureke bon ntusuye kunsanga muri inbox genda uko hari nabandi kuri internet jewe umwanya wo gutanda urahaze no nyene mugo ndagenda kumeshe encore une fois ibintu tuvuga ni ibintu biri à cœur. Okay, ivyo bintu byuko abarundi iyo uhaze iyo baguhaye akantu k'igiti gitoyi uco bagare yarite zikuzi kwantura ubwo n'ubujinga ubwo n'uburofa ubwo n'usinzi n'ubwe gito butagira uko bungana wagomba kuba sensible ku bantu bapfa kuba sensible ku bantu bapfunzwe anafunzwe. You can read up ama raporo yose atangwa harimo n'atangwa nayo bidibuza SNIDH na SNDH umwe aheruka guhunga umukuru wayo ariko n'uburi ubu ugenda ama raporo atangara bakora abantu bafungiye ubusa abantu bamari ko barasemera dude. Donc nico tunda kubwira ibi biboneka ko ubiye you are an idiot IQ ya 48 canke uri novuga marodis honest intellectual dishonest mugabo keshi naza ko ari combination of both. Je ne sais pas nico tuma yeah, it's a waste of time kukumviriza. It's even irritating nakubwiye it's irritating kubera wewe ufata yuko turiko turakora ibintu bya academic. It's not academia dude. Byo ngo ni Paradiso ntabwo turi mu bintu bya academic dude. Ibi ni réalité sur terrain. Okay? On parle du sang, on parle ya ma famille asigaye kungoyi, on parle y'abana bari kubahahamuka ba papa bafungiwe mu busho for nothing. Okay. Muke musi mwiza.